of beat. Yo, legendary thing. Call them kings, yo. Betty Beers, Panda Ting. We back again, yo. Yo, Reginald Ting. You're the king of beats. Omufana wanja hali yuba we. Oya wendo jembe langu. Hey, okay. Omufana wanja hali yuba we. Ndabivuze kandi ntunamye. Oya wendo. Yes, ariho washoba ati uranyumviririza neza, unyumviririze neza. Yo, legendary thing. Birasusa ariko ntibisa. Indirimbo ni Jembe Langu. Umite Kingorongoro ari kumwe na T-Max. Kingorongoro ari kumwe na T-Max. Ubwira ngo Jembe Langu. Indirimbo iri mu Giswahili. Utazi Giswahili ngahare ntushobora vyumva. Ariko ni indirimbo irimo dis. Ibintu byo kudisinga reka wumvirize neza ubanze uyumvirize. Turayumviriza kuva unangushika kwiherezo. This is hip hop language, hip hop time. Iteka FM, Iteka Mix, Aston King OG. Let's go. Indirimbo itangura nkuko Kingorongoro aha ikaze T-Max. T-Max ntazumizi ko ari izige kinini atagaragara mu muziki atari no ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko muri kino gihari ngaha Burundi Bujumbura aramuha kaze kwanza amuha kaze nkuko ya karibu mkurugenzi mambo vipi. Ati karibu mkurugenzi mambo vipi mwenzangu dusangiye rugendo bimeze gute, karibu sana. Bono umesizi mwaka wa 3 sasa ngomo ujerili. Ati wewe imyaka 3 yose irarangiye atandirimbo tubona uri kurashira hanze, nibiki vyagushikiye nawe acavuga ngo reka nkuku amahanga irahanda murize yoya Jamal. Ati amahanga irahanda murize yoya Jamal. Umubaze yoya Jamal aniwe yobikubarira ati amahanga irahanda. Acha tutafute franga kwishulaya nikama. Ati reka turondera amafaranga kuko kuba iburaya kuyuburaya biragoye cyane biranazimvye ni Kamali. Mzee wa Alele Turu sikiza anajitanga ngari. Ati mzee wa Alele Turu siku hizi anajiita ngagari. Ikibazo cha ushobora kwibaza mbega mzee wa Alele Turu ninde? Alele Turu ya hehe? Alele Turu mu muziki, kuva mu muziki akongera akagaruka. Alele Turu kurira indege aja hanze y'u Burundi akongera akagaruka mu Burundi. Alele Turu bigenda gute? Ariko uciye wumva ngo anajiita ngangari. Mzee wa Alele Turu anajiita ngangari. Iyo ngangari turayizi neza n'indirimbo ya Big Fizzo. Umve rero ku ibintu amuvuze kumviriza. Bona mzee wa Alele Turu sikiza anajitanga ngari na najilinganisha na watoto wa 2000. Ati anajilinganisha na watoto wa 2000. Sasa bigita vyumvikana neza yuko ikaravuga one of legendary singers in Burundi. Sasa avuze ati anajiita ngangari mzee wa Alele Turu. Alele Turu turashobora kuvuga ko ari kujya kuntu Big Fizzo afata igihe akabanza akamera nk'uhagaritse music, ariko mu nyuma akongera akagaruka kandi akacagaruka kuri ya ntebe yiwe. Ati anajiita ngangari turayizi. Avuze anajiita ngangari tuca tumumva directly. Hama akaca kubwira ati anajilinganisha. Sasa anajilinganisha na watoto wa 2000. Ati aguma yipima aterana amajambo n'abana bo mu bihumbi 2000. Donc wewe legendary ariko iringanisha aguma aterana amajambo n'abana batanguye umuziki mu mwaka wa 2000. Donc iyo ni this track. Urumva ko hano hari makano mu bisanzwe niyo ni figure de style kabisa, nko gushaka kumereka ati wewe no kuntu ubashwe muri no muziki ntibarukwiye kuba uterana amajambo canke umenga uri kurapinzana n'abana bo mu bihumbi 2000. Namshukuru Mungu sana imenitoa mbali, sasa najenga majumba na namiliki magari. T-Max atayivugira ku ruhande rwe ati jewe rero ndashimira Imana kuko ono muziki jeho wankuye kure, ubu ndiko ndubaka amazu imodoka nizikira ikibazo kuri jewe. Bisanzwe yaramukwepye T-Max yarakwepye
ariko bazi ubwenge kabisa. Ni indirimbo uri kurumviriza wumva ko ari dialogue, ni kiyagore ko baragirana. Iyo uriko uraganira n'umuntu hari ukuntu ashobora kukubaza ikibazo, hari ukuntu je nshobora kukubaza ikibazo wewe ukacunyishura wagikwepye, ukacunyishura ibindi mugo ikumvira ko wagikwepye. Umva ni indirimbo kabisa, wumva ko bicaye bakandika neza nk'abantu baba ariko bariganira. T-Max ngaha camukwepa akamubwira ati akaca yivuga wene ati jewe niko ndiyubakira amazu, imodoka sikibazo. Za vipi kuhusu Maltini Holland Mama Lake, zile rumors za kuachana ni kweli ama? Akaca amubaza kumufasha wiwe ati bimeze gute ziriya ndirimbo, kwari kuhebana canke n'amakiki nyene urukundo ruracari. Ishakuwa mtu mzima kwa sasa niko serious. Ati ubu ndi serious, narakuze bundi umuntu muzima. Tina ni mke wangu wa ndani mama. Ati Martine, yitwa Martine, ati ni umuntu wanje w'indani, ati ni mama harusi, niwe mugore wanje mufasha wanje. Sasa mwaka wa 10 kwa chana sio rahisi. Ati tumaranye imyaka 10, urumva ko kuguhebana kuvana bigoye cyane, nivyo nakunda. Pamoja tutayona paka pepo ya Firdaus. Okay. Na watakia kila laheri. Kwanza karibu tena pole na safa. Ati reka ndabifurize urugo rwiza cyenda bifurize imigisha n'imihezagiro. Cyinjira makora. Fulangu oya wendo jembela. Uraza kumva wumve rero this. Aha ubugira kandi. Nakukubaliki no. Skio. Noma nakukubaliki no. Okay. Noma. Nasikia game Buja Flavor na Mia Kayanza. Ati nguma nova yuko umuziki wa Buja Flavor ubuya usigaye uhagaze mu Kayanza. Ati umuziki wose kabisa abanyakayanza bawufise mu minu. Woni T-Max nawe ni wacyatangura aganiriza abaza Kingorongoro. Yure rapa wa Kayanza Kasongo tamuwe. Ati wewe ga Kingorongoro uriya murapero mu Kayanza Gasongo. Ne unawe suyundi yitumumva ni B-Face, utamuweza uzomushobora. Pagani biskuta tanguvu za kiume hana. Ariko akakanuri ati yamwisura kabisa. Ati rapa gani biskuti hata nguvu za kiume hana. Ati numuraperi wa hehe ko yoroshe nk'ibisuguti. No avuze ati rapa gani biskuti. Biskuti usanzwe tubizi ko igisuguti kiroshe gifashe nkuko yitukivuna. Uyifashe mu minwe kitwa kivunika. Nawe akubwira ati ujya numuraperi wa hehe ko yoroshe nk'ibisuguti. Ariko rero rino jambo yacyereza ko numva ariko rirantera isoni kuvura. Reka basi cyo ndarivuga mu kinyabufura. Rapa gani biskuti hata nguvu za kiume. Hata nguvu za kiume hana. Nta kanyarigabo. Kata mti panda mti simachi hata China. Oh my god. Ara B-Face ya bila mana kwa kuwa. Ahari nagerageje kuivuga mu kinyabufura. Nashize mindi. Ati rapa gani biskuti hata nguvu za kiume hana. Nachimba kia bila woman kwa kuwa simugopi na mtajaga mpaka. Ati uja Jesse ndamutinya kabisa. Ndiko ndanamudisi ndanamuvuga n'amazina yiwe sintinya kuyashiramo kugira ntave yivugisha ngo na disi nzubundi. Kia dirop sikwizi fundi mechanic. Ameacha mziki akamua kupiga jack. Ni mziki ya ulipi au ndo ile tu basi. Ati nasikia dirop sikwizi fundi mechanic. Ati nasikia squeezy dirop fundi mechanic. Ati umanuva yuko muri no miss uitwa dirop nawe yari umuraperi kandi yarameze neza. Ati umuziki yarahevye asigaye yikorera mechanic. Bea nivyo. Ameacha mziki akamua kupiga jack. Ati yarahevye umuziki noneho aca yigira ivyo kupiga jeki agira akubita majeki imodoka. Kwani mziki ya ulipi au ndo ile tu basi. Sema mwana alikuwa mya. Ati umuziki wa butari hatange ni ile tu basi nyene kuheba. Oya kuna kitengo. Uva yuko ni indirimbo irimo dissing. Ujei mwanangu. Akachaza rero ngaha. Kuna kitengo nataka kukuuliza. Ati ona kiteo nataka kuuliza. Sugujei mwanangu. Ati nasikia Sugujei mwanangu ameokoka. Akachabi muwaza amungu ya. Ati nasikia siku hizi Sugujei ameokoka. Meokoka. Maniga Mungu ni mwema. Ati Sugujei Mugumanu yararokotse. Uyu Sugujei yarasohoye indirimbo nkizigiye zitandukanye harimo nk'indirimbo yise Amida. Muri no myaka nyene mu myaka ya kera T-Max akiri ngaha mu Burundi barakurana umuziki kabisa nako no Sugujei nawe nyene yari hit. Yari hejuru cyane. Ariko rero mu nyuma arabivamo. Uno Sugujei rero urashobora kubuta mutahura ni usige no witwa gute
prophet nusiga yitwa prophet of Jesus Joshua mchamo mubona Aniga Mungu ni mwema lazima sote tu. Okay. Sugu J sio pastor tu sasa nina ati Sugu J sio pastor tu sasa ni nabii ati ntabwo ari pastor gusa ahubwo wewe amakuru nta makuru ufise yose ati ubu ni prophet ubu ni mu prophet ni nabii moto fire rebuteka yaba maze uya akaca avuga ati asenga mu ndimi zitamenyekana kabisa maze kuvyuba ati moto fire rakabasha mandere boshata zabaya toka pepu shetani Kapepo toka yes nuko bimeze this is a reaction board and video kwino ndirimbo Jembe langu oya window jembe langu inyuma yaho T-Max aseseka ingamba gucu Burundi maze bakaca King Orongora akacamo bafatana ukuboko bakagwereza ino ndirimbo n'indirimbo nakubwiye kabisa ugiye kumviriza wicaye yumvirije tazi Swahili uhavucangwa ariko indirimbo uva yuko kabisa bicaye barandika bikwiriye Details on Beja. oh my god seruko bimeze kano ka reaction board She the low shit. mutibagira gukora subscribe The best. kuruga rwa YouTube Aston King Original ibintu bigenda fresh sana Uzokwigana inoti azofungwa. ahiraheza kubwira ngo uzigana inoti azofungwa n'uzokwigana ino noti ya reaction board video and explanation azofungwa. This is how I am. My name is Aston King Original. Let's go.